4G, guys, 4G. Look at this. Geuka. Oya hano kuri. Je vous en prie. Urashobora guhindukira Mina, gindukira. Basi mutahe basi, ugenda basi mutahe. Bonsoir mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV. Sakanya makuru cyangwa tarabishasha muvuga muri ino sura Buja Flavor on the mic. Ni will behind the camera ni Scott. Uno munsi twafitiye surprise guys. Surprise. Twagendeye Amina twabonye aho yicaye juste ari kumwe n'abagenzi bibo. Sasa atujuka amata twubalia ni tuzi ko twemerera. Reka tugende tumubazi. Guys turagendera umuntu reka tugende tumurabe. Guys follow me. Bonjour ko mujyohe ni biki mwebwe? Ko mujyohe ni biki? Muna fura yuko guys. Arubizi. Amina biti Ni sawa. kuriga Nubona hone. kujewe cyane uko uraje kama Buja Hit kutembelea Hapana kwanza natokea wapi? Afete mbo twe turako turarengana juste tukubona wicaye ngara abagenzi bawe tuvuga ati tugire tumaze Mina Ni sawa. ni bon afete ni uricaye n'abagenzi bawe sivyo Ego. ahama utubabarire twaje afete muri mu kiganiro muko muratwenga mutubabarire sivyo Nta kibazo. hama boss bite ni sawa Ni bon. muri kumwe na Mina Ego. cyane ukora ngaha Oya. namahoro mushikanje Ni sawa. ni bon Ego. kuri kipa Juno Ni bisanzwe nuko Imana yaturebye dose. muratubabara ariko twaje giturumbuka ntitwabateguye Niko mwama n'ibisi nta gishasha mwa muko. no so twebwe siko twaba Buja Hit twebwe turateguza abantu sivyo none Ni vyiza navyanye n'umwuga wanyu. guys ni Buja Hit TV twagende Amina aratwemeye ko tuvugana Amina turashaka kuvugana gato Uno musi urantomboye. wallahi nukuri ko Imana uyu mukobwa ari nisumbua mimi yarango uyu mukobwa ari nisumbua uyu Amina turashaka kuvugana Sawa nta kibazo. wallahi amin Imana dusenga urakoze cyane Amina aranyemera ko tuvugana Amina ndafise ikibazo uyu boyfriend wawe Oya n'umugenzi. umugenzi mwazishokanye ngaje juste bisanzwe nyene Ni sure yeah. Mina turazi ko vraiment you are beautiful girl turabitsi benshi barabivuga ati Mina vraiment elle est célèbre aragenda n'abakobwa benshi kandi nivyo none Mina wose ukugenda no Oya ni dusohoka. Amina bwiza ukuri brother umukobwa w'umusokanga Oya. turazi ko Mina agenda n'ibibogari nkawe we vraiment none tubwiza ukuri man Oya sivyo. sivyo Oya. sigura ko mwaje kwicara gusa ngabisanzwe Ego. mwaguze yangaye Clem Kuri facture ngira. kuri facture biriko no turashaka kuraba yatubwiye facture turashaka kuraba none ni wowe warishe cyangwa nuri Twe ni bose mwakotije Nibikura bibyo. non en fait mugabo Twariye 44. niyo facture iri he 44 44 ouais 24 44 7000 imwe mwe 7000 sure nagira cyangwa nagira ni Oya twe ndushobora kujya uturavye ingene tumeze n'ingene dusa turiyumva turitahura turi kumwe na Mina the boss birasanga. sure la boss mbe umushasi waguze ngaga Mina ndaziko atari gwa Sa? umushasi gwa vraiment waguze ngaga Yo nuko utambonye ejo nayifise uwanje. Arameze gute No munsi. uyu wawe nuwo onyene wari mwiza Byose ni byose none kubera iki ushima gushira ko utari gwa kandi ufise gwa mwiza guhindura. Mina ndakubaza utu tuntu nitwo wishiriye ko canke nitwavuganye Ubona ari tumeze gutya nk'imisonga ihagaze nawe ubona ari doke utwo mbona ari utuntu turi bien fait turiko raba umuhungu acasanga yakubwiye je t'aime we kutarabimbwira. en fait nabikubwiye muri navuze je t'aime nase ndabivuze Urakoze. Mina wallahi ndakupenda Utanipenda ndakupenda baadaye tukimaliza interview nataka unaambia tuboro tuza ngapi Sema kwanza jina sio tuboro ndugu. tugitwa gute none natwonzi reka chambuka kwa tuboro mali none tuvuge gute none bizi Since natwonzi nani. no watwisanze uko nyene wow guys nimwumve Jalu namubwiye Mina ko ndamukunda ndazi ni benshi abaheta ni benshi mucamwandika muri commentaire ati uwo muhungu arashisha ashaka kubwira umukobwa nk'uyu ko ari mwiza Mina telefone ni gwawe Ariko ni iwanje. cyangwa ni umubogati Ubona ari ndai. to akode tone mushise siko ndabishanga atakuremo kode wow Galaxy S8 ni heshe Sa? ni beshe ni Galaxy S8 Ego. warayiguriye cyangwa ni gift Come on. Narayiguriye. warayiguriye wayiguza nga Amahera? anga
Ushaka kubivuga oya uraja kubaza aho bazigurira amahera urashaka kugenda ukabaza akakubwira ati mbo turayikugabira nkaje nashaka kugenda bakayingabira ngo sanga wagiye kuyibaza akace kugabira wowe watanze iki kugira ngo barashaka none we ntiberamara kugura telefone oya nta muntu araguha gift bon gift irabaho mugabo wala kugabira telefone baraguha oya ntibarangura telefone maze ugabira bon biravana hari abamaze kumpa parcelle impuzu bon imodoka barayimpenda yanga imodoka barigwaye urayanga nkijya DJ Paul oya ntiyariga oya yarafone uva model barayimpenda yanga kubera imodoka umuntu agwaye imodoka baguhaye ikintu no kwita ni consommation igitoro cha kila siku ugende ubandanye ugira ni ibintu byinshi ni consommation kaka sindagera imodoka sinza kwibeshera ndashagendera n'amaguru yanje kabisa ka taxi katukutuku pale ni bien mugi imodoka barayimpenda yanga so baragwaye parcelle bagwaye yari mu quartier apana muri quartier yari ya ruguru agacimbiri none Ingozi mu mihigo mu gisagara Isiga mu mihigo none wewe wiravye aho nzi ni ruguru cyangwa ngenda kubaze juste umunagira je byo musabiki kugira ngo afete umwadresse je neza akoresheje Google Maps ushaka kugira parcelle ya voilà sishaka kuja kuyinyibaza ni yasogokuru wawe rero wambe ni yuanje yenze ko nizina ryanje zose muyando ko ipapuro vyayo ibisare zinga zine yego yemwe ikawa kandi ikawa zirashuritse harimo amashugwe ziri mu kumera wallahi hakiya Mungu nubwo mbere muhera umurimye uko bwabwiza umurimye ngo twahuye nuri umurimye none ego arimye ikawa guys arimye ikawa none biramaze gushika none ukaronka amera muri vyo onye kore cyane gose je sindi umuntu nkangahe winjiza kwezi byinshi nkora byinshi kuko burya biraryoshe cyane kubona ukwezi guheze uri kurarya amahera yiwawe ndanga ikintu abantu biyumvira ko abakobwa turya amahera y'abahungu oya samera y'abahungu turya turafise amaboko yiwacu turakora turarimisha abandi kuko je sinoja gufata isuka ndafise ibindi nkora ndafise nakandi kazi nkora de fois gemba ndu mu journaliste nka wewe ndu mu MC biravana n'umwanya naho mbandi nisho mbandi ko ndakora kabisa guys target na rifisi yari kuri Mina n'umu handsome boy yicaye imbere yiwe Mina ndafise ibibazo byinshi shaka kubaza kandi je pense ko uza kubinyishura sibyo none ivyo nshoboye ndishura ivyo nashaka kubyishura Mina ukunda kubona ni naturel cyangwa hari ibindi ushirako wewe ni naturel sigura ko we nta mukoro gukoresha oya ako kantu wambaye mu izosi ni zahabu canke ni lake nambaye utuntu tubiri je mora ako ari mu izosi no akosi en fait yoshenete ni plaque voilà wayiguza ngahe Sindayuka. Nawibuka wayiguze ryari 2016. Mina juste nshaka kubaza inzara zawe waziguze nga ndazi ko atari gwa vraiment jonye ndazi ko ari shirako vraiment baziti nshirako narazikoresha je bazikoresha anga ni 20000 Mina ndafise ikibazo kubera kibishize kuri tatouage nga mu bisanzwe je tatouage nayo nkunda nayishize ko bivanye n'agakuku uwo munsi bari ko barashirira ku mugenzi wanje itwande oya sinshimye kumuvuga izina hama ujya muntu yakoragira tatouage mvuga gerageza wandike ngaha izina ry'uwanje nta yindi tatouage agiye kwandika ndababara bimwe biteye ubwo wanje ndamwegeza aho birakwiye nta yindi tatouage iri ku mubiri wawe atariyo oya nta ku matako oya ku makwise mukwaha oya guys yuni Mina turavugana Mina nshaka umbwire mu Burundi turafise ubwoko mbo bavuga ko ari ubwoko je pense que bavuga ko ari amakalite bandi bakavuga hariyo ama 2G ama 3G 4G wari mu bwoko bwahe 4G 5G 7G kuvyerekeye iki ibisusu taille en fait kunumeze je pense nabyonzi je basi je nibwire basi nagwe example ya basi haguruka basi nce nibwira oya ndafatanya ko maguruka voilà basi urashaka kumbwira basi urawira bamukiyo basi ninataha kwera ubu nyine Mina urazi kugoye wewe uravye ivyo urabizi kwanza kugoye wewe ariko wangiriye umusura ntagenda kumuraba guys gatasanga ko te kumucira gacambwira ngo nje muri anniversaire nta ntubiye uko naniwe ka jujundugo none Mina no watubwiye yuko ufise po naturel none twovuga gute nugure mfise po naturel idafise benshi kabisa guys ni Mina tumuguye ko bavuga ngo giturumbuka ntihavyari yiteze Mina nako isakoshi gumunyegeza hera nibitugani pa ndani franga
Hakuna? Twere bashaka kutwereka indani biri. Oya. Kubera iki? Ibiri indani urumva ko biba biri indani abari by'uwanje nyene. Sure. Canke mwaginyanya byabi. Samatangazo. Yo birimwo ntana. Voilà, twereke rero guys, murazi ibyo mvuze. Muzovyumva nzababwira kuri commentaire. Bwira twereke. Oya. Isakoshi y'umuntu. Je vous en prie mina canke niyo umugenzi wawe. Yambwiye ko ari mikawa, afise amahera pa ko amahera ari biwe. Nta publicity iri mu isakoshi mu bintu ngira publicity. Gwawe twereke basi twereke. Shakura mu isakoshi wanje. Ego. Umva kwiraba. Kabisa. Guys, follow me. Isashe, manyo ko isashe. Harimo ikado. Isashe ikado yande? Niyo umugenzi. Scott, viens. Harimo porte-monnaie. Irimwo amahera ngahe? Ni privé. Privé nkanga. Ndi mikawa. Voilà. Yerekana bagaca bantegera ntashe. So, Ego. je garde ça. Harimo carte ya presse. Ndayifise guys. Harimo chargeur, écouteur. Byose urabishirije hanze bya seriye. Grave, ndafise Jojo. Voilà, urashaka kumpako. Ndafise Labello ni labello La quoi. Bello non niyo mu maboko karavye kugira kumota. Ah, uvuye muri toilette. Ndafise la Bello. Ndafise rouge à lèvres. Ndafise ni vyinshi sindabimara. Ivyo vyose bivuye nga. So, ndashaka gusubizayo babonye biri. Canke nawe n'umugabo wamushize ngahe indani. Oya, je nta mugabo mfise. Oya. Kuri kutara n'umugabo. Ça? Kutara n'umugabo. Sindabishaka. Ngo akereye umugabo ari mikawa, sivyo none cyangwa ushaka uri micaye. Oya, sishaka umugabo ari mikawa. Shaka umugabo yonyumva je nk'umugore ko nshoboye akaza ari umugabo aje kunkompleta. Apana umugabo abona yuko je ntegerezwa kubaho kubera abayeho. Oya, kandi waragoye kuronka. Abagabo bose abona umengo genre je ndahari ni umugore yategeze ndahari umugore ntari abahari mugabo je shaka umugabo abona ko turahari. Ayo atari je abari nu. Uwo nawe yatari mani murungitse avuye mu ijoro sinibaza ko araboneka. Ikibazo nerekeza kuri Mina. Mina watakaje ubukumi ryari? Hageze ni hari ryari? Hari hageze gusa. Hari hageze nka ryari Mina? Oya. Ushaka kuvuga? Basi umwana wa mbere twatse ufise umwana, sivyo none? Ndamu. Yitwa gute? Christian William. William. Mu mazina wanje naje nitwa William murabizi Will. Hama yavutse ryari? Yavutse muri 2017, le 1er mai 2017. 2017. Bisigura ko hari imyaka ibiri? Okay, bisigura ko ari watakaje rero bukumi. Birashoboka. Wow. Ni umwana wa Emerson. Emerson ninde? Emerson ninde muribaza ibibazo Emerson ninde? Kuri kubajije Emerson ninde? Numuzi Emerson? Sinzi ndakubajije uwo washatse kuvuga. Emerson mwasohokanye. Twasohokanye. Ari kiganiro tumaze gukora na je nawe nkakubwiye ko Non, ni chambere je pense. Icyambere twari kugikora en fait wacundisha umuceri hari iwawe sivyo? Ishakabiri rero nikijero kisheshe kibikiganiro sivyo? Ugomba ubeshe wagiye umuceri utarasha. Voilà, ariko nararivyo nasanze inyama gushika umwana wawe onyera mu isafuriya. Urabyibuka? Sawa tubandanye. Emerson rero numuzi umuririmbyi winda Sabuja Flavor mwasohokanye uri muri clip yiwe. Ivyo uruko uravuga ufise ivyemezo kuvuga ko Mbo biravuga ngo Amina ko mwe marasukanye na Emerson handsome boy je pense kwa bivuga. Emerson ego ndamuzi. Marasukanye. Imvye. Ariko kuvuga ko twasohokanye ntavyo nzivyo? Navyuzi? Oya. Cyane mwe byari bya bindi kinyuma nyuma ya gari mu kapo. Ibintu udafitiye icemezo nushaka kubibaza kandi abantu iyo udafise ifoto canke umuntu umaze kumubonana nawe ndibaza ko babidakenewe kuvuga ibyo bindi. Bisigura yuko rero Emerson ntigize musoka. Oya. Guys, ku bantu bavuga yuko Mina asokanye na Emerson sio benyewe. Emerson ni mwasokanye na Mina. Sibyo none ga Mina? Nitwasohokanye? Voilà. Hama kibazo mfise kandi Mina ubu unyosokana nande? Nujya mbonye hajya cyane. Nujya ndaza kumubaza bro usikimbie. Guma onyene. Iyo arja ndaza kukubaza iyo wayikuye. Reka kumuburiza isoko undi. Ati twasohokanye. Ubona umubogosi nkujya dusohokana kuko sino bivuga. Guys, nukuri ko Imana serke gugwa ngahe. Je ngira mpfe ngubunye muse mu mpambo bunyene ngira mpfe. Ati rero umuhesambu ntiyosokana nawe. Arateye isoni kutavuga ko dusohokana ntidusohokana nuko. Mina ndabona umenga utu tuntu twongambe turi muri facture muraza kuturihira tuguma turengana ngaha.
ahubwo tugire dutahe En fait, nous tout escrognonyo je nkusinda. En fait, ja. Guys, tugenda kumuboga ricaranye na Mina tumubaze gituma ari ngaha boga. Salama. Salama. Akazina. Ni Rodrigue. Rodrigue, kwari kuri ngaha. Oh, twari kumwe ja tuca turaza turicarana ngaha gusa. Ni wamusohokanye? Oya. Oh. Désolé. En fait, bavuze ko biri muri facture, ibi bintu baza kuzana muri facture. Ngira ni dese. Oh, oya sijera musohokanye juste tuvuye kuraba umugenzi tuca ducanga. Ego. Isigura yuko rero ni wamuzanye ngaha. Oya. Ni Mina yakuzanye ngaha cyangwa ni? Nakubwiye ko tuvuye kuraba umugenzi. Uyu mugenzi. Uyu ari mikawa. Ego. Okay, mwasanze bimeze gute? Ntabikawa mwasanze muri sala. Ega nakawa twasanze mu. Oya yakubwiye ko ziri ngozi. Kabisa guys, yari Buja Hit TV twagende Mina aho yari yicaye n'abagenzi biwe bariko basangira Clem. Tuzosubira inshallah Imana bikunze mwibagire kugira subscribe na like na share ndabasabye ariko mu ndabishigi isusu kwa Mina hajyanye 4G guys 4G look at this geuka oya hano kuri je vous en prie urashobora guhindukira Mina gindukira basi mutahe basi ugenda basi mutahe tege mutahe wow